hewe Mireye wazi mariage yiwe yari top nukuri hewe ndagusavye nze kukwereka amafoto nakwereke raba eka kuba football shasha mu mutima none ngarukurara none ifoto iri déplacer rindira ikatura hinga ndabi action uwa football ibintu byose biri muri football none ngarukurara bavya n'abavuze amajambo ubona ingene barambaye baberewe sana urumva n'abavuze amajambo naciye n'imvura rero ya mariage wa mukuzini wawe ntutswe uri muri ntuzeye muri komite wa mukuzini wawe mbe ni Janine ninde ntutswe tugira mariage dans 8 mois dans 8 mois ahubwo muri 6 mois donc uko ambwiye kuri muri komite uzoca wumva ahubwo ndaguha imitwe ivyo nabonye urakontakta ujye mu MC top yo ndagusaba nyumviriza uri ndikunda kumva none nimbaka amasa kugumeko reka ndikunda kumviriza vraiment ngano kuri football ndayiraba ariko amatwi ari kuri wewe n'umutima uri wawe none je ndikunda kuvugisha ndakura ntushaka kumvugisha ndabana Ligi ibindi kunda kubwira biri important ndabizi sheri ariko ihangane 17 minutes gusa match iraheze ama match wo wamuzisubiramwo je nabona atakintu kiguhindukanako ariko kamema match ya Espagne na Portugal erega iyi naho ndayisubiramo namenye score nibyo bikiryoshe dora même façon ihangane sheri none ya mariage histoire wagomba kumbwira n'impuzu bambaye birahinduka muri 17 minutes kasi ivyo ariko nanje mude nari muri nkine kukubwira kamena none ubaze ko nza kubikubwira rega sishaho gutera inkuru gusa nshaka basi tunaganira hari information nobwiye bakaguhereza na video kavyirabira nata irindira match here turaganira sheri sense miso ya match ya gutwara umutima atari match nikindi après nakaza gutelefona ku telefone cyose ngira mvuge sintunyumviriza okay wewe have biha ari wamvangiye wowe nariko ndakubwira ikintu nari nakunze cari ku mutima wanje ndakwereka ndiko ndagusugirira ni mariage ya Mireye mu misiza wavuze Janine ntabwo uramvangiye byose nabivangatiranye ni Janine wa mukuzini wawe nyene ariko nk'ubu vrema igihe cyose ndagusaba tuvuga none ushaka kunganiriza vya vrai ariko natari wewe imisi yose ndakubwiza ukuri ibintu ntari bwakubwire nukuri uriyaranja umenga memo mankunda nyene niho uwibuka ka histoire ucuzana hasigaye 17 minutes kuva bavuge 17 minutes je nazo ko niyo saa itabaha hiri urumva mu mwanya bigera bihere urabona birakomeye donga nanje ivyo ngira ndakubwira bigira importance par rapport ya match birura nayihagaritse mbwira no vyabishe nakubwiye nti nenge ndaguha inkuru nziza kandi zo nagufasha kujya mu kuzini wawe Janine nagiye muri mariage ya Mireye utigeze ujana hamwe nanje ntitwajanye nenge ndabikwespike nakubwiye nenge nari ndyohewe none wowe ngo wanzu nume nuko no kunzivya birabishe franchement kuganira na bivuga umenga harimo konde none si urgence ko kubwira iki kintu kiri ku mutima wanje basi ngira wowe vyabishe basi ndabe raba cankureke naco bikimbwiye Il y a de l'enjeu ce soir. mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie akanya kino kumbure kububatse barashobora kugatahura kurusha ku bandi batarubaka ibi ni ibintu vyadushikiye cane ariko bishikira n'abandi aho rimwe na rimwe hari igihe bihora bintuenza ugasanga iyo ngeze nko muri football canke emission canke hari n'igihe abari na video video nkunda canke nkabwereka cyangwa bashaka na video we yakunze ngo reka ndakwereka iyi video igeze nko ku munota wa mbere akaca kubwira ngo iyi video urabona ngo vya bindi ngo nakubwiye ngo natarindira ndiko ndumviriza video no unjanye ariko bihwana na
besoin émotionnel aba akeneye. Nivyo ni vyiza yuko umuntu atahura neza yuko abagore n'abagabo dufise ibigumbagumba kandi dufise ivyifuzo mu bigumbagumba bitandukanye. Iyo umuntu amaze kubimenya acareka kwibaza yuko umugabo atezo kwiyumvira nk'umugore, umugore akiyumvira nk'umugabo. Nivyo twaravuze ivyerekeye amatamperama, ariko mutahure yuko kuba umugore birafise hariho ibintu dusangiye, kuba umugabo hari ivyo abagabo basangiye ukwabo. Rero kenshi muri rusange abagore turafise ibigumbagumba binini vyinshi kurusha abagabo canke vyigaragaza different mu gutandukanye nuko abagabo ugasanga bo abagabo bashira habona canke bagaragaza ibigumbagumba vyabo ukundi kudasanzwe n'utwacu. Twebwe rero abagore muri rusange turakunda la communication, kuganira, kuvugana. Naho ufise ya matamperama yose ane atandukanye, nukuri muri rusange abagore barafise ikintu bakunda kuganira bisigura sugusaba impanuro canke afite n'umwanya wo kunywana. Cyane cyane rero iyo umugabo yumva yuko umugore hari ikintu agomba kuvuga yumva kiri prioritaire, wewe agikonserva nkaho umenga ni ingorane ikenewe umuti cyane. Urumva kuko jewe iyo mfashe umwanya nkamubwira ikintu nkakimubwira nka kujya yari yashushe nyene yabishizemo ubusiriyo, nuko haba hari inyishu ikeneye gutogwa muri uyo mwanya. Rero iyo abagabo n'abagore bataratahurana bariko baravugana, umugore hari gakuzanira ikintu ukumva umenga ni urgence, nk'akarorero ugasanga ariko arakubwira nk'amanota y'umwana, ukumva umenga ibara riraguye, akaca akubwira ingene muri universite bizomunanira ari mu wa mbere primaire. Donc kubera iki? Kuko we ntakeneye nécessairement yuko mubitorera inyishu, ariko c'est une façon yo gupartager umutwaro. Gupartager umutwaro nawo upartager n'ukunda, c'est n'uburyo bwo gukomunika, n'uburyo bwo kweshanja, n'uburyo bwo gukuza imigenderanire, kubatisa la relation. Iyo bishitse rero ugasanga nk'umugabo aciye avuga ati reka ukurakavya, ijambo ribabaza kubera iki? Kuko muri we abariko ashira habona, ariko bashira hanze, asesa umutima wiwe kuvuga ngo ukura kavya muri rangaje y'umugabo birumvikana kuko abari muri rentabilité be dukora iki oya nturenze oya n'ibintu byumvika iki turashobora gutorera inyishu muri ako kanya ikibazo sugutora inyishu nukumviriza. Rero iyo nk'umugore canke umuntu mubwiye uti uri kurarenza urugero bisigura yuko ivyo uri kurakora ukura kavya riraca babara ibwira mu mushaha wewe. Ni nk'irindi jambo rero iryo jambo twasanze turamaze kubivuga ko umenga rirajya umutima abagabo n'igihe umugore atanguye ati ndafise ico ndakubwira canke tugice tuvugana ndagomba ico tuvugana ndagomba ico tuzovugana. Kenshi umugabo uburyo arefreshisa cyangwa yiyumvira mu buryo bwa performance, mu buryo bwo gushitsa ibintu gushika ku ntumbero. Rero iyo umugore ashitse ahantu akavuga ati ndagomba ico tuvugana, umugabo yiyumvira en terme de défi, en terme de crise, yiyumvira ni igiki ntakoze neza, bega ni igiki kimubakiye, ni igiki ntashoboye. En fait umenga ariko kometa koze novuga ubugabo bwiwe cyangwa ushobora kwiwe nihe ntabaye umugabo. Donc ce qui fait rero yuko umugore wewe agomba kukubwira ikimubakiye, washaka ntagomba yuko umutorera inyishu sayo ma performance arimo wewe wari muri côté relationnel. Ndibuka tori twicaranye n'abandi bagabo turi ko turabivugana dusanga yarabagabo yaramakopra chikane dusanga twese ico kintu menga kiratujya umutima kushigaho naho uramubwira natari nimba ufise ico uvuga reka kuvye tubiza ntuzoswe kuvuga uko dudurirako urumva tumaze inero tuvugana ngo hari kintu ngeneye ko tuvugana kivuge urumva. Donc ibi bitwereka yuko turatandukanye. Rero iyo abantu batahuye yuko batandukanye nukuri ni intambwe imwe ishobora kubafasha rimwe na rimwe kwegeza y'ibintu vyotuma urugo rwabo cyangwa imigenderanire yabo isambuka. Kuko rimwe na rimwe sinzi ko murabona nk'inzugi rimwe na rimwe mu madoshe usanga amazi yaravye umenga ntabwo basha yarafise, ariko akamama kaguma kagwa ku muryango usanga karabutoboye malgré yuko umuryango ukomeye par rapport y'iryo majyamazi, ariko plus rigenda yiyongera ukaca usanga ikare yarabaye nini kuko uwo mwanya utawumuha cyangwa uwo mudamu nawe atumva yuko umugabo ko konseva yumva yuko no kugira ndabimubwira ubu yumva umugabo yuko ni ingorane nagira ndamubwire n'ikibazo. Rero iyo umuntu amaze gutwara yuko tutegerezwa kugendera mu rukundo urumva ijambo ry'Imana tubwira ati
dukunde imana yacu n'umutima wacu wose kandi dukunde n'uwundi nk'uko twikunda kandi l'amour ne cherche point son intérêt. Amen. Bisigura yuko imaze gutahura ingene uwundi akora ko adakora nk'uko ameze nkawe biroroshe kumukunda biroroshe kugendera mu rukundo rw'Imana amuvuga ati muri aka kanya ico akeneye ni iki mubu narize nzi ko ageze muri football nukura umwanya wiwe ndavuga nti ngenda umuhebere turaza kuvugana hanyuma c'est son intérêt hingebe yuzuze basi reservoir y'ibigumbagumba vyiwe komisa nivyagenda neza ni yaruhuka ameze neza turaza kuvuga neza ureko tuza gushwana shaka kumukura muri ico kintu muri aka kanya gisa nk'icamutwaye umutima aragerageza nanje ndagerageza nkarabuko nkaguma ntwagwa nkagira effort niwe narimwe nkumva nozimya nkumvayo narigeze haryoshe n'intambara ariko buryo bukunda uramugira sacrifice nico tubona ku mwana w'Imana kandi ko atubamwo azodushoboza kugira ngo tugire sacrifice nabo dukunda Imana ibahezagire rero mugire ijoro ryiza abandi mugire umunsi mwiza mushobora kudukurikira ibindi biganiro kuri Facebook no kuri YouTube kuri Baho podcast kuri YouTube no kuri Baho muraza kubona na nimero yo kuri WhatsApp mushaka kutwandikira yaraheza